Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo nituvuge Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho ca kabiri duhereye ku karongo ka 21 gushitsa ku karongo ka 28. Ijambo ry'umutwe rya mbere riravuga ngo igenyegwa rya Yezu bakamwita n'izina. Imisi 8 iheze hageze ko agenyegwa bamwita Yezu, ari ryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Yezu aherezwa mu isengero. Babonye hageze ko Mariya aja gutyororwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa, impundye 2 canke inuma 2 zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeho. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Niko kuza mu ngoro y'Imana ayobowe na Mutima, abavyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Simeo aramwakira akengurukira Imana ati: bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Bana b'Imana, Imana yacu ihabwa icyubahiro kw'isi no mwijuru mu myaka yose. Iri jambo ry'Imana turacyazirikana umunsi mukuru wa Noheli, kwibuka urukundo Yezu yadukunze, yavuye mu ijuru heza atangorane na ntonyi hari, akemera kuza mu isi kugira abane natwe, atwiyegereze, atwigishe, atubwire uburyohe buri mu ijuru, adukundisha ijuru. Niyo mpamvu rero tukiri mu kanyamuneza ka Noheli, twigina turaba urwo rukundo Yezu yadukunze. Ijambo rya mbere ry'umutwe rivuga ngo igenyegwa rya Yezu bakamwita n'izina. Akarongo ka 21 kakavuga ngo imisi 8 iheze, imisi 8 iheze hageze ko agenyegwa bamwita Yezu, ari ryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Haleluya, amen. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ngo imisi 8 iheze Yezu hageze ko agenyegwa, ngo bamwita n'izina, bamwita izina Yezu Kristo, ari ryo umumarayika yari yarabwiye Bikira Mariya na Yozefu atarasamwa mu nda ya mama wiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye ku kindi gice, ariko aha akarongo k'umutwe kavuga ngo Yezu aherezwa mu isengero. 22 hakavuga ngo babonye hageze ko Mariya aja gutyororwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga. Itegeko rya Musa ryavuga ko abamama bibarutse ku iyo misi 8 bagenda gutyororwa. Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama. Yozefu na Bikira Mariya
bajana i Yeruzalemu kuhereza umukama, guhereza Yezu mbega na Bikira Mariya hageze ko acyorogwa. Aho rero ku minsi 8 duca twibuka ko yari yaravyariye umwana muri mwisenga gibuye i Betlehemu canke se mu kiraro cy'inka i Betlehemu. Murumva ko aticaye i Betlehemu ngo have ari uko yasohotse. Murazi ko ababyeyi b'abarundi hariho imisi bagomba kumara mu nzu kugira hagere ko basohora umwana. 2023 bakavuga ngo nk'uko byanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwe umukama. Itegeko ry'Imana ryavuga ko umwana wese w'imfura, kandi ntabwo zari imfura z'abakobwa, imfura z'abahungu. Muri bene Levi ndumva ariko niko havuga canke mu gitabo cy'amategeko, abana b'imfura b'abahungu bagomba guherezwa Imana. Bose bavuka baherezwa Imana. 2004 hakavuga ngo kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa inkuge 2 canke inuma 2 zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Ngo kandi bari bajanye, hari itegeko rivuga ko bajana inkuge 2 canke se inuma 2 zikiri nto kugira ziherezwe Imana. Kandi abantu bajana bene izo nkuge canke izo numa zari zo zisuzuguritse canke se z'igiciro gito, kuko nabwo abifise bagomba kujana imyaga z'impene canke y'intama. 2005 hakavuga ngo i Yeruzalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. I Yeruzalemu mu gisengero Yeruzalemu hari umuntu yitwa Simewo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana. Wari umuntu mwiza, yari intungane, yarakunda Imana. Wewe ubibona gute urukundo rwawe n'Imana, ubona ruhagaze gute? Na jewe nyene niko kuko mbega jeho mbona urukundo rwanje, nkunda Imana gute, nubaha Imana gute, nkorera Imana gute? Wewe rero ntiwomenya ibyanje, ubwo nyene ibyanje bizi jewe. Aho noba ntagenda neza nkwiye kwakosora kugira bigende neza. Na wewe aho uza gusanga utsindwa uhakosore kugira bigende neza. Yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli kandi mutima mweranda yari kumwe nawe. Uwo mutama Simewo yarakunda Imana, yarubaha Imana. Batubwiye ko ngo yarakunda Imana, yama mu gisengero, yarasenga, ngo kandi yari yiteze uruhoza ruzozanana muri Isirayeli. Yari yiteze uruhoza rwa Isirayeli. Urumva yarafise ibanga, Imana yaramuhishuriye ko hazoboneka uruhoza muri Isirayeli. Mutima mweranda yari kumwe n'uwo muntu. 2006 bavuga ngo mutima mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Mutima mweranda, mutima mweranda yari yaramumenyesheje ko atazopfa atarasanganira umukiza w'isi, uruhoza rwa Isirayeli. Rero bana b'Imana, mutima mweranda ni mutima w'Imana. Hakaba na jambo ry'Imana ari we Yezu Kristo.
bugaca rero bubu butatu bweranda. Uwo Yezu Kristo nyene Simewo yarabonye niwe yabonekeye Simewo aramubwira hakoreshejwe mutima mweranda ko atazopfa, Simewo atazopfa atabonye umukiza wa Isirayeli, umukiza w'abantu bose. Bibiliya irabandanya kudusigurira. 27 hakavuga ngo niko kuza mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima. Haleluya, amen. Ngo niko kuza Simewo yavuye muhira aza mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima mweranda. Haleluya, amen. Imana iduhe kuyoborwa na mutima mweranda. Ibyo tuvuga tubivuge tuyobowe na mutima mweranda. Tuje mu ngoro y'Imana tuyobowe na mutima mweranda. Gutyo tuzoca tubana neza n'Imana. Simewo ava muhira ayobowe na mutima mweranda. Ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Ngo ababyeyi b'umwana bakaba bazanye Yezu i Yerusalemu kugira bamukorere iby'amategeko yategekanya, bamuhereza Imana nk'uko abana b'imfura bose bagomba guherezwa Imana. Na Yezu bamuzanye ngo aherezwe Imana, kandi bamuzanye n'inkuge zibiri n'utunuma tubiri kugira bakore ibyitegeko ryategekanya. Rero bana b'Imana, murumva ko Yezu nubwo yaje ntiyavuze ati ntimuzane izo numa zihereza, ntimunjane kumpereza hajya n'ubundi je ndi Imana canke ndi umwana w'Imana. Oya, ibyo bakorera abana bose bavutse nawe barabimukoreye, baragiye baramuhereza Imana. Nicyo gituma natwe abana bacu tubabyaye ku rwego rw'abakristu ugomba kumujana kumubatirisha hanyuma kuko itegeko ribivuga, kuko Yezu wenyene yabwiye Nikodemu, yabwiye abamwumva cyo kimwe na Yohani Batista ko ubutavutse ubwa kabiri mu mazi ngo abatizwe ko atabaruwa Yezu Kristo. Niyo mpamvu rero ababyeyi dukwiye kwitwararika guhereza abana bacu Imana bakiri batoya, tukababatirisha. Mu yandi madini nabo hari ukundi kuntu kumbure babigenza, usibye ko nzi ko hari n'amadini avuga ko ata mpamvu yo kubatirisha abana bakiri batoya, ariko ubwo nyene bamwe bose n'imyemerere yabo. Ariko bantu b'abagatolika ni byiza ko duhereza abana Imana, tubajana mu rusengero. Nikimenyamenya na Yezu wenyene ubwiwe hari aho yari karigisha abo yigishwa ba Yezu, abajya batumwa ba Simoni na ba Yohani, begeza y'abana ngo nibareke kwegera aho Yezu ari, bakaza baregeza y'abana. Yezu akababwira ati nimureke aba bana bato banyegere, kuko ubwami bw'ijuru ari ubusano bujamwo abameze nk'abo bana bato. Nimureke abana banyegere. Niyo mpamvu rero abana tubegereza umukama Yezu bakiri batoya. 28 hakavuga ngo Simewo aramwakira akengurukira Imana ati, ngo Simewo yakira umwana Yezu mu ntoke arakengurukira Imana. Bakavuga ati hariho ahakurikira hacavuga ngo akabyino ka Simewo canke se amajambo Simewo yaciye avuga ariko arakengurukira Imana. Nabwo ubwo duca tubibandanya igihe iyi audio izoba yasohotse, nyuma haciye iminsi 2-3 hazoca haza amajambo
tuzoca twumviriza amajambo Simewo azoba yaravuze. Umukama Imana abahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amene. Ndabipfurije umwaka mushasha mwiza, mururanirwe, mwarahezagiwe n'Imana.